coba ari ikimenyetso cyo gufata minenegwe icyaha cyo kwica mu Burundi abantu basubiye gutogwa ibiziga ku rugero rudasanzwe mu gihugu uko buca uko bwira abantu batogwa bishwe emama ngo umugabo yoba yishwe n'umukenyezi wiwe umupolisi yishe mugenzi we umuryango waturiwe mu nzu abana baturikijwe na grenade tutavuze n'ubundi bwicanyi bugana abantu ku mvo za politike harimo kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikibazo benshi bibaza ni kuki ubwicanyi budahagarara mu Burundi, uruhara rwa leta nshasha rwobugwahe kugira ituze ubutagisubira ubwicanyi iyo buzanana hose. Abatumire bagira badufashe kwishura ivyo bibazo ni babiri turi kumwe hano muri studio. Uwa mbere ni Ernest Nkurunziza n'umunyambabanga nshingwabikorwa mu runani Force kego mashiramwe yigenga mwaramutse neza. Kaze mu higaniro. Murakoze. Sangwa ikaze. Umutumira agira kabiri ni Bonfils Niyongere n'umumenyesha makuru wa Radio Inzamba agateka kawe mwaramutse neza Bonfils. Mwaramutse. Kaze mu higaniro. Murakoze. Higaniro ni Club de la Presse cyunani ngo radio RPA Inzamba bena television Renaissance ndabaramutse mwese muriko muradukurikira. Bonfils, tuko tuganira ku bwicanyi butandukanye mu Burundi uno munsi namenye guca ku masonga bwasubiye gufata umurindi udasanzwe. Mbega ishasho no munsi umuntu yovuga mu byo maze imisi mukora kuri Radio Inzamba ni cyayi. Ibintu umuntu yovuga bishasha ubwa mbere birababaje kubona ibintu biriko biraba baguma baririmba amahoro baguma baririmba ko igihugu kirimo amahoro, ariko rero jewe ku bwanje duhere ku ruhara rwa leta barabavuga ngo uja gutamba neza umubona gikenyera canke ngo izovyara ibihumye uyibona ikizezura. Reka duhere ku byo twagiye tubona kuva iyi ntwaro nshasha ibonetse. Ubwa mbere hariho umwana yapfuye mu Rutana ugasanga yahamagawe na OPG umwanya munini bavuganye kuri telefone akaja gutogwa ikiziga ahantu mu gitari nyuma y'iminsi apfuye ugasanga aho hantu mbere ikiziga gisanze nta namaraso nta nimajya amaraso ihari. Uyu mupere ntiyigira hamagagwa mu butungane ngo bazwe kuri ubwo bwicanyi. Ugasanga hari umuntu atowe ikiziga ikaruzi ibuhiga uyo ugasanga yapfuye urupfu nk'ubwo nyene ugasanga mbere imbere yo gupfa babanje gushurashutswa ku nguvu ukarindira ko amatohoza ashika ku kintu yerekana ati koko ibintu vyabaye nibi ukabona. Imbere ko tuvuja kuvyo batohoza n'abantu hariho abahamagagwa mu butungane bw'ikibiriraho ikumbe twabishika ko bandanye uvuga kujanye. Nariko ndavuga ubwicanyi ugasanga imuramvya umuntu yapfuye aciye umutwe n'ukaruza umenga nawe yari yapfuye aciye umutwe. Ugasanga Inyanza rake vyagenze uko nyene ugasanga hari abana mu Carama batoye igisasu baragikinishije bamwe barapfuye abandi barakomeretse. Ugasanga aha mu Cibitoke muri zone Buhayira ya commune Murwi umuntu w'umugore akiri na muto afasha umugabo baramwishe agaca afata akamuturira no mu nzu. Urumva ko biteye ubwo. Ugasanga tukiri mu ntara ya Cibitoke nyene nk'Ibuganda hari umugabo afasha uwundi mugabo aramucumise izuba ryaka abantu baraba bagashavuga ngo yamwagiriza ko yoba bafitanye ubucuti budasanzwe n'umukenyezi wiwe. Ugasanga hari n'ahandi umukenyezi nawe afata umugabo wiwe akamugerera abamuniga bakamunigira mu nzu basanzwe babamwo. Ivyo bintu ugasanga kandi no mu bajejwe umutekano warumvise Muyinge abasirikare bagomba kugira n'abanyagihugu mu Kayanza ugasanga umupolisi nibisanzwe kurasa kuri mugenzi we. Ni ibintu umenga abantu barataye akaranga kivya akaranga guha agaciro ubuzima bwa n'amategeko akingira kiremwe muntu. Hari gishasha biratandukanye n'ivyabo mu miseze. Biratandukanye n'ivyabo mu miseze ko vyabo mu minsi heze wasanga bavuga ngo hari umuntu w'umusenere yanyurujwe umuntu uru yanyurujwe vyagenze uko hari imvo za politike haba harimo ibintu bishaka gusa n'imvo za politike. Ariko ubu umenga n'ubwicanyi benshi bavuga ngo bwabaye ubwicanyi rusangi ariko naho nyene hari cihijije inyuma. Urasanga nk'umusirikare yarashe mugenzi cyangwa umupolisi yarashe mugenzi ariko bamwe badasanga iyo ubwoko badasanga iyo baturutse mu migwi Rwanda. Ugasanga hari n'indirimbo zivugwa abantu biriko bararirimba
bigamba ko bisha abantu kuntuze ku ma telefone cyangwa Imvuza za politike motora ntawuzishira kure. ntiwozishira kure kuko urumva umuntu avuze ngo murika ngo ndiko ndamurika ngo aha ngo bakoze akamagwa ngo bakenuye ngo natwe ngo nta gishasha ariko ngo nta kidasanzwe ngo turakanuye ngo tuyo turamurika urumva ko imvo za politike ntuzishira inyuma ariko ntizivugwa cyane ntizibuze ego Ernest Nkurunziza aravuze aciye ku masonga ubwicanyi bumaze imisi biga mwebwe mu mashira hamwe adangira ibicaro bya politike muravye ubwicanyi bumaze imisi hari ubudasa koko nuko byari bimeze mu miseze Yakoze cyane kumbaza icyo kibazo ibyo Bonfils avuze ubwicanyi avuze bwimonogoje mu gihugu sagaseseshwa rumuri ni ibintu twese tubona ariko muvyo yavuze biba mu gihugu aravuga ingene abarundi birirwa baricwa mu gihugu nagoma nongere ko yuko ahubwo bwicanyi bwajabutse imbibe ubu bugeze buri no mu makambi y'impunzi muri Tanzania jewe makuru maze imisi ndonga barakubwira yuko ku mbibe za Tanzania ubu hasigaye hari ibinogo rusangi bidasanzwe guhera ku Muyinga kugenda za Makamba gushika za Nyanzarake Rumonge Nyanzarake Makamba intara ya Makamba n'intara ya Makamba muri Rutana barakubwira na Ruyigi barakubwira yuko ku mbibe z'igihugu ubu ni binogo rusangi ni ihambiro z'abantu bakuye bikozwe n'abarundi bikozwe n'abapolisi n'imbonerakure bajya abantu birirwa baravuga hariya mu makambi y'impunzi muri Tanzania bavuga ko banyurujwe barabazana bakabashikana mu Burundi bakabicira haje ku mbibe bakabahamba hajya nizo nkuru dufise murumva rero imbere ubwicanyi buri hagati mu gihugu mugabo urumva ko bwambutse n'imbibe ubu basigaye bagenda kurondera abahunze bakabazana kubagandagurira ku mbibe z'igihugu mukanya Bonfils warujeje kuvuga mukanya gaheze yuko gutumva mu butungane hari kiriko kirakogwa ariko turamaze kubona mu gipolisi mu butungane muri parke baca imanza zikibiriraho harabacibwa imanza zo gupfungwa gusabwa umujoro wo gufungwa imyaka 200 nuwo guherayo biramaze kugaragara biga hariho uruhara rwa leta rwo gutuzwa bwicanyi munaravye ubutungane ngere ko ragifatamo ku ruhande rumwe womenga uruhara rwa leta rurahari ariko biravye neza ni ibintu byo guhuma amaso amakungu uti ni kubera iki mfatiye ku bintu biba muri komine Kayogoro bategera abantu bavuye gupagasa mu gihugu ca Tanzania bakabica bakabiba bakabasahura ibintu byose ababikoze bivugwa ngo barafashe umuchef de zone barafata no batwara igipolisi muri ako karere ibintu nk'ivyo ntibikogwa mu stade wa komine atabizi ngo ko amezi 3 amezi 4 ntigeze akomakomwa yitwa za Shemisago asanzwe yagirizwa n'ayandi mabi urongo igipolisi muri ako karere abafise ivyo bita ama département de renseignement ayo makuru abayafise ujya atadebere gutegusa yatezwa no kubazwa buramatari yatezwa kubazwa biya bintu byageze kuvugwa ari uko bivuzwe mu maradiyo niyo abantu bagiye niko nakubwira byo kibiriraho imanza zikibiriraho nakubariye ko ikimenyetso ciza ni kimwe mu bimenyetso twokwita ko ari vyiza ariko ni kimenyetso cerekana ko harimo ibintu byo guhuma amaso bimwe byo gusiga n'inkore ku maso bafata bato ababatumye ivyo bintu ntibafatwa ndagwa karorero umuramu wa za Shemisago mustane ya komine Kayogoro niwe mukuru w'imbonera kure hajya ku Muragarazi muri zone Bigina uciye ahantu hitwa Imugeni hirya ya brigade Gatwe haje bita Nkaramanyenye ari zone Gatabo naho nyene hari inshuti za Shemisago uwo tuvuga ko za Shemisago ivyo bintu babikoze atabizi bakaduza amazo kagura amamodoka bagasigara bavuga ngo merci corona kubera ko iyo nzira abantu bayicamwe vuye gupagasa kubera imipaka yaragiye mu butungane birazwi imanza zaraciwe imyoro yarasabiwe imanza ziracika kuri ta dossier y'abantu bategirwa bavuye muri uca Tanzania reka nshinji wawe Ernest Nkurunziza wowe muri force mwaravuga kudahana ko ariko kuzingamitsa igihugu ariko ivyo nako ndamubaza bijanye ni manza zikibiraho zicibwa zimaze imisi zicibwa muri no misi
tukumva abantu bacibwa imanza iminyororo basabwa iminyororo y'imyaka myinshi harimo no guherayo nako nibaza nti sico ari ikimenyetso cyo kwerekana yuko ubwicanyi hari ikimenyetso cy'uko ubwicanyi buko buranwa ni kuraba izo manza zikibiriraho zikorerwa bangahe dufatiye ku bwicanyi busa uko bumeze ukaraba ababikora banganiki n'abacibwa izo manza banganiki nibaza yuko ataho bihuriye usanga abicanyi ni benshi mwabafise ibyo bitigiri ibitigiri umuntu arabibonera mu maraporo dutanga nta muri umwanya cyo kubwira ngo bingana uku mugabe ico mbona cyo nuko abahanwa ari bake dufashe kubakora amabi uko bangana kandi uravye abahanwa bari bo usanga abahanwa ni wa mugabo yishe umugore ni wa mwana basigaye bafata n'umwana w'imyaka 7 bakaja kumufunga ngo yashurashuje umwana w'imyaka 3 ivyo harantu mwari bwabibone aho cumbarira ngo wahanye ubu uravye imbonera kure ivyo zikora ubu uravye imbonera kure zirahanwa dufate nka yambonera kure imwe nyamba iyo muntu uze muri Bujumbura yari muri Mutimbo maramvye yame yigamba ko yamuritse neza hanyuma ikintu bakoze n'agakorwa yarahanywe arihe yarahanywe none hanyuma bitabaro kurako umuntu kujuga kuja mutubwire mbega ivyaha bikorwa biri harimo imvo za politike mwe mwarakoze mu nzamba ivyo wawibuka dutomorere neza ivyo wowe uvuga ko ho barimo imvo za politike abantu bafashwe bagahanwa nujya mu polisi tutazi ko arahanwa mu Kayanza kuko ujya mu kurasa ujya mugenzi we ni yanzigo yakira yuko bahora bagwana kera bamwe bafaba abandi bapemu peya acara murasa ati nta kibazo kandi igihugu kirankingira ikindi caha twovuga ko ari ca ari mu minwe y'ubutungane ikindi caha twuba twibuka ko uwo muntu yahanywe hoba harimo n'imvo za politike bagashobora kugira ngo batebe ko bahuma amaso makungu nkubona ko no guhuma amaso ni wa musirikare Lieutenant Colonel Stevens namubukira indi zina avuka igahombo mu Kayanza muri zone Nzewe namba atari umutumba Nzewe yaravuze amajambo mabi cyane mbe abibugwanko n'amacakubiri agera gufatwa atari kuri ayo majambo yavuze agera gufatwa kuko arashe umwana wo muri Gituro mu Kamenge urumva iyo dossier abacamanza ntibayishiramwo hari n'izindi borera kure zifatanywe inkoho zigapfungwa hariho twavuze igitego uyu munsi ari nyororo yidegemvye arafatwa akica agafatana inkoho agapfungwa agacirwa iminyororo y'imyaka 5 mu nyuma agasubira kure kugwa akaja gukora ibindi byaha yafatwa muri byaha ntibace bavuga ati ni situation aggravante ngo bace bamurukora yindi dossier mugabo camusuza mu nyororo ngo nabandanye wa munyororo w'imyaka 5 uyu munsi akaba yidege mbabarira gatoya hanyuma iyo inyamiramabi yerekana ko ifise gushaka canke igihugu ifise gushaka kugira ngo ivyaha bihanwe ntibafata ahantu hatowe ikiziga ngo bagihambe kibiriraho baragerageza kumenya bati mbega ikiziga gitowa ninde iyo bata yabuzwe irengero kuva ryari mu buryo buhe bakagerageza bakerekana inzira iyo biti nyamirama bica nko peje officier de police judiciaire ashobora guhera ko kugira tohoza amenye cisho uwo muntu nabisho uwo muntu mugi ivyo bintu kubera ko bavyanka batakeneye ko biba igihe cyose umuntu atowe ikiziga bamuhambe kibiriraho ntibakeneye kumenya uwariwe hari n'ahantu haba huzuye ibiziga bagenda bahamba abantu hari abantu bakugwa mu modoka bitegereje uko basa bakacaja kubica bakabahamba uri kuvuga ngo abo hari nabo tutamenya abantu bakugwa mu miduga nabo unareka kumviriza havugira ati uri ko ukorashikuza abantu bava mu miduga abantu bava mu miduga tubwira aho byabaye hariho nk'ahantu vyigeze kwa mu ntara ya Ngozi barakura umuntu mu modoka ya Memento bamujana ngo ahantu kujyagite guciye ca Mugane ahantu amanuka muri vya bintu bimwe vya popera mu inka vya dipping tank bakamumanura ahantu mu maeskaliye akashoka tabakatazwe haba hari n'amariyeri uyo muntu bagacavuga ati twafashe muri babandi barebare mukanya ku mugoroba turamuhemba none nka kumwe ba mafyeri bariko barigamba ubwo buntu ivyo bintu s'ubwicanye nk'ivyo ugasanga wowe ugeze kubimenya nk'umumenyesha makuru kera cyane ukagerageza kwitohoza iyo nkuru ugasanga ntikwije ivyangombwa kugira ngo ivugwe ijana kwijana kuko wabuze bene kubera bashacoba ariko tuja mu gishikirega shaka bicagena kirani mu gipolisi ho mubajije mu gipolisi babishura ngo mu gipolisi urabizi nawe inyisho batanga
nkurikiye uri kwingena twenga aca atanga kubwira mbega nakubajije kubera nzi ukunda gukora mbega ngo iyo nzamba babwira ngo genda muyivugiriza hana hariya ngira murazi bitutsi dutukwa nawe urabizi aho n'igihe bataduciriyeho telefone cyangwa bari kutwitaba Bonfise niyongere nibutse yuko rumenyesha makuru radio Inzamba gatika kawo kabukunda kwitwarika cyane cyane ibijanye n'amadosiye y'ubwicanyi abantu bicwa mu gihugu eka ibijanye n'agati y'akazi na muntu uri muri kino kiganiro kamutumire wakino kiganiro kuri Dora Press kumwe kandi na Ernest Nkurunziza kabari umunyamabanga nshingwa bikogwa mu runani force yo mashara madahanira ibicaro vya politiki kwa waranosoye kandi n'ibijanye n'ivyigwa bijanye n'hamuka mu psychologue nko Ginyifato psychologue mu rurimi rw'igifaransa reka ncenzi wawe mbega ni kuki Ernest uno munsi abantu umuntu yica uwundi nko kumenga nibisanzwe mu Burundi kubwawe ka muntu yanyose nyifato y'abantu ni kuki ubwicanyi kweli ivyo mu Burundi ni ibintu bitangaje bibabaje uravye kandi ukuntu ibintu bibandanya bigenda urabona yuko ubwicanyi ahubwo buzohava bugwira cyane uti kuki ariko biko buratuzwa na sinzi ari ugushaka mu majambo ugushaka ntikuraboneka neza mu majambo kuko ivyo kogwa kugira ubwicanyi buhere ni ibintu byinshi cyane nagomba nakubwire rero igituma ubwicanyi mu Burundi muri ibi bihe bwimonogoje kandi murazi yuko bwatanguye muri mu 2015 ariho bwatanguye gukomera hariho ibi umuntu yo bisigura mu buryo tuvuge mu buryo bune hariho imibano hagati y'abantu yarononekaye mu Burundi kuko ubu jewe kugira ndakubahe kugira ngo ndagusonere nuko sonera kuko uri umuntu nkanje ndagusonera kuko uri mu mugambwe wanje nkagusonera yuko uvuga rumwe na jewe vuga rumwe na je n'umugambwe wanje mu gihe utavuga rumwe n'umugambwe wanje nukuvuga wewe ntukwiye gusonerwa ntukwiye gufatwa nk'umuntu nukuvuga imibano hagati y'abantu yarononekaye yononekajwe n'iki yononekajwe n'inyigisho mbi niyo politike bo icya kabiri umuntu yovuga mu gihugu urabona yuko imico n'akaranga byaratitutse ubu nta kirazira umuntu yigenza uko yishakiye umugore ndica umugabo imbonerakure yigenza uko yishakiye kuko azi neza ati jewe ndashigikiwe ndashigikiwe canke hari kudahana kumbure turabishikirwa n'ikindi kuko imico kuko ubutegetsi bwa bwamutumye kuja kwica kumbure hari kudahana biratandukanye imico n'akaranga nivyo bituma abantu mu bisanzwe babana neza bamenya bati hari ibintu duteza kubaha hari ibintu duteza kubahiriza icya gatatu nuko ibihe bibi igihugu gicamwo ibihe vya politike igihugu gicamwo nk'ibintu vy'amatora bisigaye birangwa n'akajagari birangwa n'ubwicanyi ni ukuvuga rero abantu ubu ivyo bihe bituma abantu bigishijwe nabi bononekara mu mitima bakononekara mu mitwe ikigira kane ico ca nyuma nuko inzego zijejwe guhana zijejwe kubahiriza ikiremwa muntu zitariko zirakora nk'uko zategetswe gukora ahubwo iyo mvuze izo nzego mba mvuze amasentare mbavuze igipolisi mba mvuze abatware bo ku mitumba abatware bo mu ntara ba musitanteri ikibabaje rero abo ari bo bategerezwa kubahiriza ikiremwa muntu abari muri bo nibo ahubwo bariko bararenga amategeko
nibo bariko barakandamiza abantu. Ariko hari icyo nako ndavuga mu kanya gaheze mbaza Bonfils ati leta muri no misi yaragaragaje ko ikaburira ihamagarira abantu butungane inzego za leta nyabuna guhagurukira abantu bakuru b'ivyaha. Ntitwari turiko turabivuga, reka twari twamaze kubivuga yuko ivyo bariko barakora twavuga ko bidakwiye, ntibikwiye kuko abahanwa sibo bategetswe guhanwa. Urashobora gusanga ariko ahanwa n'abantu ngo nukubera ugasanga uwakoze ikibi niwe afise uburenganzira kubo yagikoreye ahubwo agaca ahanwa wa wundi yagikorerwa. Ntibora muvyumva abasenere birirwa barafungwa kandi aribo bakorewe ikibi. Tuduga kwijambo mbere ko musubiza ijambo Bonfils, hari imvugo imaze kugaragara mu Burundi aho abarundi ubwabo naho batari mu bakozi b'ikibi canke bashigikiye ico kibi ugasanga bagira bati ibiba mu Burundi no hanze birabaho muri Amerika ubwicanyi hakubwanirwa bwicanyi ahubwo bakagira bati no muri Amerika mu Faransa burabaho. Iyo nyifato iri mu bantu kudashigikira abahuye n'ivyaha ahubwo bagashigikira iyo ngendo mu mvugo. Urumva yuko imvugo kamuna yanose nyifato imvugo nk'iyo ni imvugo ibigomba ahubwo gushigikira icyaha. Imvugo ibigomba gushigikira icyaha ariko iri mu Barundi muri rusange iri hejuru iri hejuru kuko iyo mvugo nabo muri leta babikoresha kugira bavuge bati ubwicanyi ntiburi wacu gusa, ubwicanyi buri hose. Bijya no kwerekana yuko ubwicanyi kuri bo ari bisanzwe, kubwicanyi ari bisanzwe ko ahubwo ubiravye n'ingene bimeze urabona yuko abica nibo bashigwa mbere, nibo bashigwa hejuru. None bagomba bavuge gute? Kijya n'ikimenyetso yuko ubwicanyi bwasasiwe indava, kuko ntiboza kuvuga ngo n'ahandi barica reka nice kuko n'abandi barice kugira ngo abantu barafa nk'uko n'ahandi bapfa, kugira ngo abantu bafate yuko ibiriko biraba ari bisanzwe ari iyo leta kuvuga yuko iyo leta yarananiwe kugwanya ubwicanyi, kuko iyaba yashobora kubugwanya ntiyoja gusigura ubwicanyi yerekana yuko ubwo bwicanyi ari bisanzwe. Nibutse yuko atari leta ibivuga, abantu tubona ku mbuga za internet bivuga abaserukira leta, abantu bato tukaza gusubiramo ivyavuzwe n'abafise. Bonfils, mbega wewe uravye haja mu nzamba mu makuru mu tohoza abantu mu hijambo iyo habaye ubwicanyi ivyo bita ma reaction mu Faransa babivuga kwiki abo mubaza haba muri leta haba mu gipolisi haba mu batavuga rumwe na leta babivuga kwiki kugira ngo ubwo bwicanyi bagire bati harabaye ntakabe. Babo tuvugisha cyane muri leta baragoye kuronka, baravuga abo muri leta kiretse hajya amajwi turonka y'umukuru w'igihugu ati ubutungane dushaka ko bukora neza, turashaka ko butunganiza bose, ati umucamanza aciye urubanza n'abakweza intambara mu gihugu. Urumva nk'iryo n'iryavuzwe n'umukuru w'igihugu, iryo ni jambo wumva ko ryari ryiza, ariko mbega ibikorwa bigezehe vyo kubikora. Ica kabiri ngarutse kuri ibi yaravuze ati bamwe mu bajejwe kuvugira leta mu mpisho canke ivyo bitwokwita mu Gifaransa dare coulisses baba ba Kenny Claude bande bavuga ngo n'ubwicanyi buraba handi hantu. Nukuvuga ubwicanyi kiremwa muntu yateshejwe agaciro, bagomba gutesha agaciro kiremwa muntu. Mbega ndakubaze abantu bahamagarira abantu kwica abandi ugasanga barongoye inama nkenguza amateka uyu ntuze ndi kuri iyo Reveriyano uribuka avuga ati n'umuntu ndamushaka umutwe. Ivyo ni kimwe aho ngaho uyu aherutse rindira gatoyi ajya kwera nta cahindutse reka ndiko ndaza we leta yuko kunjiriyemo reka leta yo ntayitaniye ni yarongoye ibikorwa by'inama nshinga amateka, ibiro by'inama nshinga amateka bitaratorwa, yitwa Venance sinzi nkayo. Igishubuzo bazi 93 yari afise moto ya maha niyo yagenda kwirikira abantu 2020 na kangahe ntiyigeza kwirikiranwa kuri ico caha
bibiri. mbwira abantu babambiwe base abantu babonye atema afite umukanda nabone barabigarukana ndiko ndabikubwira uyo muntu yaravuye mu bashinga amateka birafite ico bipfana kandi rememeze fait entraîner les mêmes conséquences urumva udufati ukacuraba nka Gerard ndabirabe uzi n'amajambo ahiti yavuga bagasha mushinga kurongora urwego nkarujya mu gihugu hari ibintu ubona ko bimwe nakubari ubwa mbere ntihagiye uja gutamba neza umubona gikenyera kandi izo vyari bihumye uyibona ikizezura ngenda kubwiza ukuri ko ibiriko biraba nibizohava bibandanya biba ibishobora guhava bibandanya biba mu gihugu biteye ubwoba cyane uravye abantu bariko barashingwa amabanga mu gihugu ahubwo hari yakwiye kumenya mbega ni giki gitumenya miramabi iyo habonetse ikiziga itavuga iti dushaka kumenya umuntu iyava niyaje najyari uwo muntu yabuzwe irengero kugira bakeye ahantu bagira aho bashitse ni giki gituma inyamiramabi imbonera kure zivuga ati indicatif naka ndaha tuje gukora akukeza tubana yatumurika nta gishasha nta nikidasanzwe nakandi kaza turahagira nka kambere uyu munsi ntibafatwe ngo bazwa ati bijya bintu mwabaye muravuga ariko hari abafatwa si bose wowe ndiko ndakubaza mitabara ukabusiye gukorana nkurikiye mbwiza ukuru bimbwire mugabe icunzi gusa kimwe abo bantu ntibafashwa abo ndiko ndavuga abo uri kubavuga bafashwe bambwire ariko abo ndiko ndakubwira bavuze ivyo ntibarafatwa reka tuje tumira abasoze ikiganiro Ernest mbega ivyarije kuvuga cyo bari ibintu nogira ati birengana biri passage nko bavuga mu gifaransa canke mwibaza yuko ari ibintu bizokwamaho ubwo bwicanyi hoko gwiki no musinga ubwicanyi mu Burundi kugira urwanye nukuba wakenyeye nuko uba wakenyera zikaguma kuko ivyo yariko aravuga afatiye ku vyabaye kera kubona abakoze amabi kera ejo haheze ubu aribo bajejwe gutunganiriza abandi biragoye nta mizero woshobora byotanga kuko yakariye ntigata kandi amabi bakozwe ntibayahaniwe erega baravuga bati barabihembewe ahubwo none mu gihe ubwicanyi ariko bwaguhembye ni giki kikubuza kububandanya kandi urabona abicanyi nibo bahembwe nibo bahawe ibiti bikomeye hoko guki ico kugwa mu Burundi kiragoye gutora ariko ndibaza yuko mu gihe aba bantu batwara igihugu bakoze amabi bakayahembegwa ndabona ari kibazo gikomeye cyane kugira ngo tugwanye ubwicanyi mu Burundi kuko nimba kandi mumenye yuko ubwo bwicanyi atanumwe azovuga yuko utazomushikira kuko murabona yuko imbonera kure ubu basigaye bigamba bahejeje kwica imbonera kure mwene wabo ejo rero bajya bita ngo ntibavuga rumwe bajya bita ngo ntibabiri mu bwoko bumwe sinzi ko bazobamara ngira bazobica mugabo hagati yabo naho nyene bazogaruka nabo nyene bicane kuko mu gihe jewe nagutumye mu gihe natumye amafyeri nigenda wice naka ejo jewe nagutumye nzogaruka ndakubwira ngo mugihe ubandanya kudahana mugihe ubandanya kudahanwa ubwicanyi buzokwama bugaruka butinde bugaruke bushikire na bamwe bawusasira indavu sozera ikiganiro banza uviriza ikibazo ndakubaza sozera ikiganiro mbega uno munsi ubwo bwicanyi ko tuvuga bijanye n'ubwicanyi bwa mu gihugu mu gihe hariho abahamagarira impunzi nyabuna gutaha kuko ibintu byoba biri ko bifata inzira nziza ibihe mubona bisa neza ibihe ubwa mbere ntibisa neza ariko naho bariyo tedendere
ikibazo hari ico wari wabajije urya numvise nari mfise inyishu kuri ico wavuze uti hoko gwiki kugira ngo ibintu bimere neza hakwiye intwaro hoko gwiki nico nza kukubaza mu nico nyene reka ndagire mu bihe impunzi ko zatahuka ibihe si vyiza kuko bahamagara impunzi gutahuka bariko barica abantu bahamagarira impunzi gutahuka ubwicanyi bwafashe amasura n'umurindi udasanzwe ivyo rero ntibituma impunzi zitahuka bahamagarira impunzi gutahuka mu gihe bari mu kambi ya Nyarugusu abari mu kambi ya Mutenderi abari mu kambi ya Nduta banyuruzwa uko bwiho bwije ndibuka twarakoze ibiharuro dusanga mu mezi 6 haranyurujwe impunzi zirenga 200 300 abantu bose bakabuka abagore bagera kuri 70 bagomvye kuja guhagarara kwa urongo ikambi ya Nduta bamusate tubwiye abagabo bacu baroye uyu yavuze ko ari ibinogo rusange biri ku mbibe z'igihugu kuko uvuye Nduta bahita muri district ya Kibondo Mutenderi ni muri district ya Gakonko Nyarugusu ni muri district ya Kasuru hose ni mu ntara ya Kigoma ubu uriko uza Nduta na Mutenderi ni hafi ya makomine ya Gisuru na Kinyinya muri Ruyigi Nyarugusu ni hafi ya komine Mabanda na komine Nyanzarake na komine Kibago yo muri Makamba hafi utundi tuyira turashobora kuyinjira muri komine Kayogoro yo mu ntara ya Makamba ni ukuvuga ko aho hantu muri ivyo bice ni nkuko uvuye Mutenderi ushobora kwinjira igiharo mu ntuza muri mu ntara ya Rutana ni ukuvuga aho hantu namba abantu bariko banyuruzwa bicwa ku mbibe z'igihugu no mu gihugu hagati abantu bariko baricwa uyu munsi ntihagera ko abantu batahuka hoko wiki kugira ngo igihugu kigira amahoro impunzi zumve ko ziteza gutahuka hakwiye intwaro yubahiriza bose itubahiriza umuntu ngo nuko ari mu mugambwe kanaka cyane kanaka yumva ko umunyagihugu ari umunyagihugu bakubahiriza ivyiyumviro vyabo hakari kugwa imfungwa zipfungiye politike ntushobora kuja guhamagara abantu bari hanze mu gihugu harabupfungiye ubusa upfungiye ivyiyumviro vyabo upfungiye akarenganyo ubanza ukabarekura akabari banabwira bene wabatetaha tugaburira vyabo ariko abo kumva batekaniwe mutwe bifuza gutaha abumva batekaniwe barataha ariko kandi birinde kwiyahura ubuzima bwo mu buhungiro buragoye kandi ni bubi ariko ntawe tubwiye tuti iyahure barabanza babaza umutima kabiri gatatu imbere yo gufata ingingo yo gutahuka abariko nabo barakoreshwa n'ubutegetsi ngo bahamagarira abandi guhunguka twabwira tuti murakina neza bamusaga bakoze ibiruta ivyo ariko barapfuye ntituzi iyo bari hari n'abandi baterere bakoze bikomeye nk'ivyo baje 20 nduwimana bakoreshejwe mu kwica bababikira uyu munsi ntawuzi iyo bari wowe uri kuhamagara abantu gutaha ejo nibabica mwatahanye nawe ntawuzi aho uzoruhukira akantu gatoyi mbega mu gihe ushobora gusanga impunzi iyo yahungiye ukayicirayo ukayinyuruza mu nyuma ukayisaba gutaha ivyo uri kurayikorera iri mu buhunzi uzoza kuyikingira iri mu gihugu amahoro iyo yumva kutekaniwe ishobora gutaha gutaha ivyibwiye nta kibazo mugabo je ndakubwire ntushobora kuvuga yuko wagiye gufata impunzi ukayicire yiri ukayigirira nabi hanyuma ukayibwira gutaha kugira uyikingire mu gihugu niyo yari yataye amahoro wayihaye urumva hakenewe igihugu cubahiriza amategeko n'intwaro yubahiriza bose intwaro yubahiriza bose atanumwe caguye zijya nzego z'umutekano igipolisi n'igisirikare zikora bijya zikwiye gusubirwamwo zirimo badakwiye kubuzibamwo bakazikurwamo bagashirwa mu kibanza kibabereye Bonfise Niyongere ndagushimiye ni kuri ako kamuce uhereje ko nciye nsozera ko kino kiganiro wakoze ku nterano adamu hiro kiganiro wakoze nawe Ernest Nkuru nziza nibutse yuko uri umunyamabanga nshingwabikorwa mu Rwanda Force w'amashami adahana ibicaro vya politike wari umutume mu biganiro yakoze cyane Club de la Presse hano niho nciye ndagisozera ikiganiro cy'unanirwa amaradiyo ya Inzambabe na televiziyo Renaissance shimire bagenzi bacu mu buhinga bw'ivyuma kwadufasha kugira mu dukurikire kuri Facebook mu dukurikire kuri Twitter mu dukurikire hose ku mbuga za internet harimo na televiziyo Renaissance mwakoze indi sango ry'iganirazo bari ku munsi wa gatanu nkano mango naho utaha